ndabaramukije abakunzi ba Ami Show TV kuri micro ni Kaziguye Krista nkuko musanzwe mubimenyereye. No munsi twabazaniye abahungu beza babaririmbyi baririmba neza ndabatuye indirimbo zabo basha muze muzirabe tubaza kwivuga mu nyuma. So reka ngire ko ndabasaba kubatari abona mwabone kubatarabikora hama kwabikoze naho murakoze mwarakoze hama uza kuryoherwa n'iki kiganiro yibuke gushako j'aime hange na commentaire. So karibu muri Ami Show TV. Ushaka kwivuga izina ryawe kugira ngo bakumenye n'ico ukora bien sûr. Ndabaramukije abakunzi ba Ami Show TV. Hama jena nje nkaba ndi umuririmbyi kwizina nahawe n'abavyeyi nitwa Abel. Hama kwizina ryo kuri stage nitwa Jeezy Boy niryo bamenyereye ko. Nkaba ndi mu mugwi FMT Music. Twa turi babiri. Twa dufise indirimbo zibiri. Hama nkaba ntumira n'abakunzi ba Ami Show kuja kuziraba no kugira subscribe, like, share mu kudushigikira nk'abana b'abarundi no mu gushigikira umuziki w'Uburundi nuko. So now present Jenny twa Joe Success kuva mu FMT Music. Muri kumwe bari kumwe ni babiri bari kumwe bararirimbana. So hama mwatangwe kuririmba ryari? Twatangwe kuririmba haraheze nk'umwaka imyaka ibiri muri 2019 niho twatanguye guhura. Turavuga tuti bon je natanguye kuririmba imbere mugabo nagira ama repetition je nyene nkandika gusa kwa nari umwe nta force zikwiye inguvu zikwiye na Ufise zo gukora je nyene narumva n'ubunebwe bwo kuvuga ngo reka nje muri studio je nyene nkuvumenga vyongora amasoni bwa mu nyuma ndahura n'uyu turi kumwe ari we Joe Success. Hama turavugana tuti ko jewe niyumvamo nshaka kuririmba kandi mbo ndabishoboye nkandika bigakunda kandi twumva yuko indirimbo nandika ari indirimbo zumvikana. Hama turavugana ati reka tugire urunani twiyunge. Hama tuje hamwe dufate tanazi wacu tuzihurize hamwe hanyuma turabe icovamwo. Bon cha duhitamo kugira groupe yitwa FMT Music. Tuza turarimbira hamwe dufashanya yaba mu buryo yaba bon mu vyerekeye music. Okay. Hama je hari kibazo nshaka kubabaza. Hari indirimbo yanyu mwasohoye umengo niyo ya mbere CDB. Titre yayo isa n'indirimbo yanozenya ya Sadbi nawe nyene umengo yarasohoye indirimbo yitwa uko nyene CDB. None bamvye bavyagenze gute mwavyumviye gute? Ijanye n'ivyo mu bisanzwe jewe nahoze ndi umufansi guhera kera Satura umufana wiwe anasazwe cyane gose. Nari muri Team Satura forever gasika ariko byarashitse ndavayo so ariko wa mutima wo kumukunda ntivyaheze. Nahoze ati reka dusohora ikintu kigaragaza umuririmbyi cyane. Nafata rero ndandika bivanye no kuntu iryo zina CDB rya muri ya trending ku mitandao. Ngatereka dusohora ikintu kimeze neza tumwerekeye yuko ari umukozi akora neza ibintu nk'ivyo. Sadbi yarayibonye ndazi indirimbo yarayibonye. Hama yavyakiriye gute? Bon twebwe indirimbo yacu ya mbere ni yo King CDB. Bon igomba gusa n'indirimbo ya Sadbi CDB mugabo twebwe twatanguye gusohora King CDB
kubera yuko ari umu legend twavuze tuti reka dusohore ingoma nye tumusohorere ingoma turabe yuko nawe yoyumva hama amaze kuyumva akagira icyo avuze nawe ku mpano z'iwacu tubicishije mu kugira iki mu kumuririmbira indirimbo yoba yaramushikiriye twarabimenye yamushikiriye gusa baratubwiye ngo turindire barabe neza ingene imeze mugabo mu nyuma sinzi ibyaciye biba ntitwasubiye kumenya suite yabyo twahebeye hiyo nyene mugabo twico tuzi coco indirimbo yarabashikiriye kandi n'ubu ndazi barayizi kuko inyuma yayo iyo iwacu niho haciye hasohoka CDB ya Sapi nta nuko yaba telefone ngo abashimire abagire bon je navuganye na Kent ndamutelefona turavugana ndamubwira ati rya ndirimbo re twasohoye ya King CDB twari dukeneye muyumvirize hama mumva ikintu nyene muraba akantu nyene mwokora sinzi hanyuma mu nyuma niho Kent yavuga ngo reka tubivugane Sabi we twavuganye na manager we Kent bon mu nyuma amaze kutubwira uko ngo reka ngo tubivugane nta kintu tuvuga ngo badukoreye ahubwo vyahereye nk'iyo aperi yonyene twavuganye nta bindi sinzi ko no bisigura ko kuba kwari kutwikawusha canke sinzi n'ingeno bivuga. Okay, indirimbo yasohotse ryari? Indirimbo umenga yasohotse muri 2020 igiri kwiza umwaka abarabire vraiment ndabasohoye abarabire none wose abikibasi mu ncamake sikuvuga ngo Sapi ngo niyo yarayibonye about yuko team Satura n'inimero za Sapi zirimo nabamfashije amashare n'abagenzi bo muri team Satura basi nova ngo yarayibonye gusa uyamuja marafise ukuntu yemereye tu lakini turacarindiriye ntitwovuga nabi ngo tuvuge nabi cyane turacarindiriye gusa je nasaba nk'uwigeze basi kumuririmba urazi kuririmba gakora ama repetition umuziki uragoye cyane gose gakora ama repetition kaja muri studio gatora agafranka ku muntu ukunda basi naho rero kuvuga ati mwakoze yari kuba bihagije lakini narabe yisubire ku nicyo cyambo no mubwira tu abagire na merci nyene ko mwamurira nayo ko dupostinga tu ko posting yego Frank ndizera azobikora nindi ya kabiri gusa nuko Imana igumihezagira tu ya kabiri irusha n'ama views ni yambe aho ni bon hama ndabazi umaze gusohora indirimbo zingahe ego bon pour le moment iziri kuri ku ma platform ni zibiri niyo ya King CDB hamwe n'iyindi yitwa Fata dusa indirimbo zibiri nizo zirahabona kandi Fata umengo igomba kumera n'indirimbo ya yitwa ndembega Oleg hari indirimbo igomba kumera ico kimwe niya Oleg ngarabeye kuri Oleg cyane oya sikuvuga so dancehall tubatahuze n'ubundi dancehall ni imidiye wigendirasa imidiye igendirasa ariko ugiye kuraba dancehall ivanye yuko ni beat ziva muri ntuze ya muri Amerika ariko usanga barundi kunda kuzikoresha cyane bivanye n'abantu ni byabene igihugu basigaye bakunda cyane so dancehall imidiye isa cyane gose beat yari creation y'iwacu so harimo gusa akantu ka ambulance kaya kantu gatangura muri doctor abantu benshi nico gituma bacu babyitiranya birabanye n'induru cyane kuri marezo sociaux ibintu nk'ibyo lakini ivyo bintu beat niyo creation y'iwacu kandi unayumvije niho uvuga yuko binasa gusa kubera ya dancehall nakuya kwa trap usanga trap zisa ugasanga indirimbo y'umurinzi isa niyi beat ntizisa na gato Oleg yoba yarayibonye twabona ama message yaba muri ruhande tu gusa twagaze kubona ibindi bintu stati zizunguruka ko twageze dufasha hamwe n'aba promoteri batandukanye
baba babona n'amasati ya Oleg ubu batweretse yuko indirimbo ngo y'uwacu ngo copy ngo d'Avenikatere ngo tuzo kuba twayikuye kuri ku ma platform y'uwacu ariko ivyo ntitwageze tubyitaho n'ubundi hama bon nuyewe muri inzu kundi no tutarashika kwica ni ikihe kintu wasaba abarundi mu gufasha mu bafasha muri team yayo kugira ngo ishoye gushikaho mushaka je kintu saba abarundi ko dufasha kuvyerekeye music d'abord nuko bokunda umuziki w'Uburundi bagashigikira abana b'abarundi bariko baraza mwibi bihe bakira underground kuko nibo usanga kenshi bafise inguvu nyinshi gusuma mbere n'abafise ahantu bageze ubunye kuko umu underground we wakora avuga ati je ndafise ahantu ushaka gushika kandi ntegerezwa kuzoshika usanga nubwo ahura n'akantu kamuca intege aguma avuga ati nta kuwundi nuko nye bimeze ntegerezwa gukora numva bategezwa gushigikira umuziki w'Uburundi bakagerageza kuwukurikirana kandi ngira ko no ku bantu bamwe baba journaliste baki usanga ugenda kubaraba kugira ngo bagire iki barabe basi nubwo bukugiraga promotion gatoyi ku ndirimbo yiwawe gasanga nubwo abikwemereye ntavyakoze araguhenze kugira ngo ugende uvuga ati aranyemereye gusa agaca agira iki agaca yigira wewe wamubaza avuga ati we rindira indirimbo izovuzwa canke izogira iki kandi azi neza yuko ariko kazi kiwe ko guteza imbere umuziki w'Uburundi ategeza umusanzwe yobikoze akabikora neza kugira ngo twese dutere imbere abari hasi abaduze kugira ngo bigende neza nivyo hama naho usabiki abafana bawe abarundi ico bagufasha haje ico nashaka gusaba nuko abenegihugu bo mu Burundi bakurikirana umuziki w'Uburundi turabana b'igihugu so nkuko turabana b'igihugu tukwiye gufashwa natwe mu mpande zose abajournaliste abenegihugu nyene bakunda umuziki bakadusapotinga natwe tukaraba kuko ntacyo mvuze mu ncamake gusa nico nashaka kubasaba none kumengo urafise udusoni uhora uririmba amasoni mfise udusoni kuri kuva tugatangura nari nkuranda ndakuraba ndi abantuze na kamera none ni nkurayiraba urumva microphone oya vraiment ndababasi naho tworaba n'abasaza wonda zuragira uko umengo ndigikoko reka wewe niwo nkanga kwe oya vraiment umengo ndigikoko era niwo nkanga umva umengo ndigikoko oya neza reka nuri kurara urumva umengo ndigikoko we niwo ntinya kwe we niwo ntinya na gatoya oya muramusora indirimbo ntinyitse oya ntutinyitse wayi urumva umengo ndagakoko basha je sinzi ko yantinye sinzi cabaye nta muntu nigira ntinya gusa nyene ndacabugufi si kuntinya nk'umwana yareze ndagakoko oya ndacabugufi nk'umwana yareze kizuranda wabazi azaranda abaho ndakora nk'isinema neka tane mu Uganda nukuri nkeka twakoze nk'ikintu cy'iminota ingaho utarandara kandi ivyo vyambabaje nuko ndi mu bindi bintu rero muri interview sinaje kuraba naje kureba urumva basi utandavye jera abakamera basi si vyiza vuba kwanza bankwiye hagati basha okay urena uvuga iki nuye muri ivyo wa mbere ngaha mu Burundi ukunda uvuga ati uje ndifuza ko dukorana muririmbyi je nkunda mu Burundi ni Jizi Boy twarakoranye yego abandi ndabubaha bose kandi respect kandi ndabakunda kuko ntacyo dupfa hama muririmbyi fana ni Jizi Boy wenyene hama wewe ni satpi navyo safi ndashobora kuba ndamukunda ukuntu aririmba ariko comportement yatazo nkunda
comportement ziwe atazo nkunda okay ukunda byose ndamukunda nkunda uko aririmba tu comportement ziwe wankaneze arikawusha abantu gose iyo niyo comportement yiwe fuka bihe cyane gose none waba umustar ntuzobikawusha aya niba populaire ugahura na Chris nabaho nyene niba umustar nyene wamenyekanye ukagera ku rwego nk'ugo Satbi ageze ku ntuzopfunyikawusha bro ndakwandikire message abantu urabawe par exemple none iyumvira umuntu yinjiye muri studio agakura amafaranga yiwe ni limitere zingahe z'icumi batanze muri studio ugira uze gusohora ikintu igikorwa kize kimeze neza na petition ba wakoze ntana go posting no ko platform yiwe nimwe Facebook cyangwa Instagram none umva atari ibintu bibabaje cyane so ahindure comportement ko ukunda basininde sendi kunda ko oya muganda gutera inkuru c'est vrai kwikunda ni vyiza mugore ziko no mwishuri uretse no mwishuri nukubu wambere ubukeneye umuntu agufasha kugira ko explain hari so sat by kwera ranye spira bivaye nuko basi ego naho navuze yuko ase comportement gusa nta muntu kwisari perfect ariko akanenge ndakamutora so niwe anyespira bivaye nukuntu yidandaza ndamukundira ico nyene n'umuziki wiwe tu Chiko mutambaza abafana banje. Abafana banje ni mwete. Amen amen. Amen amen. Nagira mushamusho cyane ko mutashimiye uvuze amen ntumva na Satbi byagenze. Nashi. None amen bisiguri. Amen bisigura. Siti. Amen mugasi merci kunga merci kudushigikira kudufana. Amen ni ahubwo wabuze kucuyigumbira ukayakira. Amen ni ikintu gikomeye cyane kiruta merci. Umva rero nishimye ko nkangiyana. Amen nka merci gusisumba merci. Urumva nivyo vyiza gusumba. Ndabafana rero nsubira nka amen. Amen. Okay. Rero okay ubu rero mu Burundi abavyeyi banyu bavyakire gute bumvise ko mugira muje mu bintu by'umuziki urazi nyene mu Burundi abavyeyi ntibabitahura sana ibintu by'umuziki cyane ku bantu b'abajene rero benshi babibona nko kumengana ibintu by'ibisazo bigiyemwo ibintu by'ibishetani nyene ibintu by'ibidayimo rero gusa nyene ugitangura barakwankira muga kubera yuko abari inspiration nyene wumva kandi ari ibintu ubukunda kandi deja no kuja mu bintu udakunda nta nubwo bavyeyi baguhata kuja mu bintu ego ashaka kujamo kubwo kugira iki kubwo kuvuga uti mu muryango ntibambone nabi amafamiye ntibagende baravuga ngo no muvayu ariko nubwo bijamo ntubimaramo n'igihe kinini gusa rero twe tukibitangura je ntavyo nigeze mvuga nk'ibitangura je gusa narandika vy'iwanje bakabona nyene niririmbira muhira uko nyene gusa nyene bimwe vyo kuririmba muhira muga batazi yuko mfise na programme yo kuzoja muri studio muga mu nyuma nyene ndababwira maze gusohora indirimbo ya mbere navuga ati je narasohoye indirimbo ati bijya mwabona nama nkura ama repetition biki ati bijya ntivyahereye aha ati naragiye ndasohora indirimbo bambwa ati zana iyo ndirimbo nayo twumve waririmba tayibumvisha barambwa ati waragerageje kwe yego vraiment kaje ndashimira abavyeyi biwanje ntabwo bambwiye ngo bivemwo gusa barampanuye barambwa ati ivyo bintu ntitwubujije kubijamwo ahubwo gusa ubijemwo na discipline ubijemwo vyitwaremo nk'umuntu akuze nyene tubikubujije twaba tugize nabi kuko natwebwe twagiye mu byo dushoboye kandi dukunda rero vyitwaremo neza kandi ndababwiye ati big up sana abavyeyi biwanje respect aho bari hose hama wewe je mu ncamake je abavyeyi nta kintu bayivuze ko kuko baranzi guhera kera so si bishasha iwanje watanga kuririmba ryari kandi sinakubuje kera nkivuka ukivuka wavutse uri muririmba yego kwera ukiva mu nda ya mama wavutse uri muririmba bari babizi n'abavyeyi biwanje ni sawa Wani sa bavyakiriye gute? Wani umva bavyakiriye neza cyane gose ko abavyeyi banje basema neza abarundi cyane. Abarundi
n'abasare mu nzoga kuko abarundi benshi baragusanga nk'umwana yafise impano bamubanira cyane wabaye ikinywa rumogi wabaye igiki umba kenshi na kenshi abasare babafata yuko ari abantu banywa itabi banywa ibiyoga bimeze ukuntu nawe nazo cyo sinigira ngo inzoga n'umunsi n'umwe bafata uko batari rero bafata uko batari so ingeso n'abene gihugu hari abene gihugu bagira ibyo bintu nk'ibyo lakini kubera umusitari nyene kubera aribo babona mengo biki n'ibindi ariko siko bose bameze bantu mumeze nk'uko mwari mukwiye guhindura izo mayani zanyu bivaye nuko abantu bose bameze cyo kimwe kandi ntibiyumvira cyo kimwe nkaje usindigira ngo inzoga n'umunsi n'umwe nta inzoga sinzi ukuntu imeze ariko aja bumva ngo biki n'ibindi ukuntu imeze nta n'umunsi naho ngisa okay kandi siniteze no kuzoyinywa gusa nashaka guhanura abo bavyeyi nyine bameze nk'uko umwana afite impano mushigikire abavyeyi gusa abantu bose abantu bose muri rusange mushigikire kuko nyambe ibindi bihugu biratera imbere nuko bisponsoriza abana baba bagakura mu mufuka ati akiruze gusohora indirimbo imeze neza umva rero impano mu Burundi ziracicaye kandi nico gituma n'igihugu cy'u Burundi kita avansanye n'ibintu bijanye n'intuze nico kiracishe umuziki w'u Burundi cyangwa umuntu wese artiste mu ncamake nico kintu icishe ngaha mu Burundi cyo kudasponsoriza umwana wiwe kubera ngo agiye mu bintu bibi biki n'ibindi oya siko bimeze hibo wahora yiba ego genda ugiye kakajambo kanyuma ugira Show TV n'abafana bawe bafise abafana biwawe bagira bariho genda bagira akajambo kanyuma sisyo bariko barayira aho baza kubona bacha biruka kuyira ndabwiye babanze kwanza bafyonde subscribe kuri channel FMT yiwacu kwanza hama cyasimbira kuri Show ibintu bigenda amavuta bandanye badu supportinga mu buryo butandukanye support harabakora mu mufuko n'abafasha guposa support mu buryo bwinshi so ndabwiye yuko ndabakunda cyane abakunzi ba Show thanks so much nawe gira akajambo kanyuma ugira abakunzi ba Show imbere kwanza yuko ndababwira akajambo kanyuma nagomba ndakubaze none we nawe uranywa inzoga oya je nta nzoga nta nizo wigeze unywa bimwe vyo kuvuga ati kanomvirize mugapana ngo ndakumviriza bimwe vy'abana aha tugiye sinabi kubaje ufise abavyeyi b'abakizu oya je navutse nkijejwe ariko ubusinki ego n'ubu ndakijijwe bawe nta nzoga bandi ukizwa oya ntidushaka kwinjira mu vyinuze nshaka kubaza ibintu vy'inzoga kandi oya abavyeyi banje ntibanywa inzoga so voilà ana jewe urwa yuko meze nk'uko urabiryoherwa abavyeyi bararyoherwa uyu mwana wabo ntibanywa kandi naje sinzonywa yego urumva jewe byaba bimwe byo kuguta ko nyine by'umwana akagenda kumviriza oya mama wari karanyo ugashuvuga ati mama mpako vyabuko muga sinofata ngo nicare ngo mukabare nuko wewe urazi aya naje nta nzoga nkwa from je ninywera amazi nta nifana aya amazi yonyene oya fana ni y'abana amazi ni afasha mu mubiri niyo meza niyo tuma umubiri wiyubaka neza ugakora umeze neza sino nifanira gwaza diabete n'ibindi bintu byinshi hama bakunzi ba Jizi Boy ndabakunda sana hama urabesha iso gute iryo rizina ry'iwanje iryo ni izina ry'iwanje je nitwa Jizi Boy hama itimu turimwe ni FMT Music rero ndababwiye nti ndabakunda sana kandi mugende mugire subscribe like share comment kuri FMT Music channel iwacu ya YouTube Instagram hose turafise konte Facebook page n'ayandi menshi mu platforms hama ntimwibagiye no kugira subscribe kuri
Ami Show TV, big up sana. Ego bye tuzosubira hanyu. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barenga mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.